Umugwizatunga Simbare yaganiriye byinshi cyane na Omdy Shanjima ku ibanga ryamugejeje ku butunzi. Ni mu kiganiro ibanga ry'abatunzi kuri Agaciro Media. Yaratanguye agira ati, nitwa Jean Baptiste Simbare. Ubu mumbona uko ndiko ndarenza imyaka 90 y'amavuko. Mwaje kundondera ngo ndabahe intahi y'urugendo rwangijije ku butunzi kubera munzi. Ariko narakoze cyane kugira mu menye. Kugira ngira ivyo mfise uyu munsi byaciye kure. Ntivyizanye na gato. Ariko kandi nta terambere ryoroha. Nagaburiye abarundi benshi umukate uryoshe cyane, imyaka myinshi cyane. Kuko kuva mu myaka za 70 nari natanguye kugafata mu Burundi. Narakoze cyane uburimyi n'ubworozi ndatera imbere. Mfasha imiryango myinshi kubaho. Kuko nahaye akazi ama generation menshi atandukanye. Ibanga ry'ubutunzi bwanje rero n'imikenyero nakoresheje bikangeza ku butunzi. Shimye kubibasangiza abankomoka ko n'abazonkomoka ko n'abarundi bose muri rusangi bipfuza iterambere. Ibanga ry'ubutunzi nyakuri nukubera abandi umugisha kandi ubwenge n'ubumenyi bw'ukuri n'ubusangijwe abandi. Nanditse igitabo kivuga kuri parcours yanje nkiragi nipfuza gusigira abantu. Ni igitabo nise à mes enfants, petits enfants et arrière petits enfants au sens large. Ni igitabo nerekanye urugendo rudasanzwe rw'ubuzima bwanje di côté entrepreneurial. Reka rero neza na neza ndabagire ku muriri. Jewe mvuka ku musozi kuiraro uri muri commune Kiganda intara ya Muramvya. Niza amashuri matoya arananira biranka gose konje mu mwaka w'indwi. Abazungu b'ababirigi niho baca batujana Igitega kutwigisha igifaransa kugira ngo abazokimenya bazoce babajana muri Zaire gukorerayo. Ico gihe ntababeshe igifaransa carangoye kukimenya ku rugero bari bavyipfuza ko. Baranjanye muri Kongo yitwa Zaire ico gihe. Ariko sinatevye kuko igifaransa cagumye kimbere kigumye. Nje rero ngarutse mu Burundi nashikiye ahi Bujumbura ndabura ico nkora ndabo mwibarabara. Ico gihe abazungu bariko barubakisha amazu ngaha muri Aziatiki Bujumbura. Ayo mazu kenshi yubakwa n'abafundi bava ibuhonga muri Rirare. Ariko kubera batari bazi igifaransa byarabananira cyane guhuza nabo bazungu. Niko gutangura nkasa nkuja hagati nkasigura ikirundi nkagishira mu gifaransa, nkasigura n'igifaransa ngishira mu kirundi kugira bose bahuze. Nivyo ico gihe nari nkizi igifaransa gikeya, ariko abazungu baciye bampa akazi aho nyene muri Aziatiki ca ntangura kuba umusekreteri wabo, maze ntangura kumenyekana buke buke. Umuganwa Rudoviko gwa Gasore yahavuye asinya independence kw'igihugu cikukiye. Ico gihe murazi vyaciye bishika, abazungu bose baciye baje iwabo, akazi kanje kaba karahagaze. Ico gihe Uburundi nta mupolisi cyangwa umusirikare bwari bufise, kuko bose bari abazungu kandi bose bari bagiye. Jewe rero naciye nsabwa ko umupolisi w'umujandarume, navyo nabibaye mu gihe gitoya kubera mu gihugu harabize bakeya kandi abazi igifaransa bari bake cyane. Niyo baca bankura kuba umujandarume nja mu ntwaro. Ndibuka rimwe umuzungu nyene Brarudi yaraje mu Burundi kwitaba urubanza rw'abakozi biwe batahabwa ivyo bagenewe byose. Maze ico gihe turahura ndanamufasha cyane, nta bantu bahuza mu rurimi. Rero yarambajije ati, mbega sha buryo uhembwa ngahe ku kwezi? Ndaheza ndamubwira. Yaratanga yarantwenga ati, ko mbona uciye ubwenge ntiwokora gwawe kandi burya no gufasha. Naho rero ugiciyumviro cyo kwishingira umurimo cavuye. Ndetse ntangura kuraba mu Burundi nti nibihe bintu bishasha kandi bikorwa n'abantu bakeya. Niko gutora umukate. Ico gihe umukate wakogwa n'umugwizatunga kapa wenyene. Ariko byari binagoye cyane ko nja kwiga yo kuwukora. Niho naca nshaka umukozi wiwe arabinyigishiriza muhira. Ariko yanyigishije gutunganya ifarini gushika ishe, ariko ibijanye no kuwoza ntavyo yarazi, kuko sivyo yakoramo byakoramo abandi. Nuko rero ubumenyi bwanje ntibwashobora kurengaho, buca burahagarara. Mu nyuma yaho rero niho niyumviriye gufata risk yo kuja mu gihugu c'Ububirigi kurangurayo. Mu nyuma yaho rero niho niyumviriye gufata risk yo kuja mu gihugu c'Ububirigi kurangura ifarini, kuko nta handi yava. Shitseyo nabazo tubazo twinshi nk'umukiriye mushasha, maze bo baca bafata ingingo y'ukumaza y'imisi banyigisha ibijanye n'umukate kuva ku ntango gushika umukate urangire ufise akanovera kadasanzwe. Ivyo birangiye niko guca ngaruka mu Burundi nza gutanguza boulangerie shasha
ndayita Triano. Ndaheza nkora umukate w'uburyohe n'akanovera kadasanzwe. Abari abakiriye benshi bo kwa Kapa bose bazi wanje. N'utahora agura umukate uwanje yarawugura. Nuko agafaranga gafadika kaba karatanguye kwinjira, ndaheza ntanga akazi kuri benshi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 bagandagura Melchior Ndadaye, hari abarundi batanguye gucanamwo. Niho naheza ndugara neza urupangu rwanje, ndicarika abakozi banje ndababwira nti umve basha, turamoka atandukanye n'ivyo. Muri twebwe harimo abahutu, harimo n'abatutsi, ariko icyaduhuje ngaha n'akazi ntabwo ari byayo moko. Kandi ruhande y'akazi ubu twarabaye inshuti, ico babaza umwe ico babaza na mugenzi we. Twebwe ngaha muri Triano turabadandaza, nta uri muri politike n'umwe muri twebwe. Kandi burya nta mudandaza agira umwasi, ahubwo basha nimuze dukora imikate myinshi, kuko akanye n'akanye inzara irashobora kwaduka mu gihugu. Ico gihe nubwo bitari byoroshe, jewe nagumye ndandaza jenyene, abandi barahunze, kandi nagaburiye bose. Icyanezereye nuko abakozi banje bavyitwayemo neza ku mpande zose, bagakingiranira. Nanje ico gihe nace nshiraho imiduga yo kubatondana ku kazi, ikongirika n'abatahukana umwe wese yaba. Ntababeshe, ivyo bibazo vyaje guhera ndandaje amafaranga menshi cyane. Kuba utagira principe ugenderako ni nko gufata urugendo utazi iyo ugiye, kuko niyo ushitse ntumenya ko washitse. Jewe rero nari mfise principe ngenderako, ni nazo zamfashije gushikaho nipfuza gushika. Icambere hari kuba mfise vision. Utagira intumbero ntamenya niyaja canke wamenye shaka. Hari icya kabiri, kugira confiance yanswa, kwigirira icizere. Burya kwigirira icizere n'urupfunguruzo rukurindisha gukora binini utaruzi ko woshobora. Icya gatatu, accept risque. Nta terambere na rimwe woshikako udafashe risque. Gufata risque n'urupfunguruzo ku bantu bose bishingira imirimo. Aha ndavuga les entrepreneurs. Hari icya gatatu, la résilience ganyaganya. Ni wiga ukuntu wo kunguka nabo mukorana bakunguka. Akarorero, jewe imiduga yanje y'amabeni yaseha amabuye n'umucanga, nashizeho systeme ku buryo ukora inshuro nyinshi ari we atahana menshi, kuko harayo nari narashizeho yunguka ku ituro. No kuvuga ko wakora ituro nyinshi ari we atahukana menshi iruhande y'umushahara. Ubugira kane no gucunga cyane abo mukora bimwe. No gucunga cyane abo mukora bimwe ukamenya uko bariko barabikora. Ni na ngombwa kubigira amakuru cyane kandi y'ukuri. Ubwa gatanu, ivyawe byose ukwiye kubishira mu Imana. Kuri ico kibazo rero mbajije cigituma abarundi benshi bakenye. Icambere nuko Burundi ari pays inexploité. Uburundi ni igihugu gitunze cyane mu buryo karimano, ariko abarundi benshi bafise ubunebwe kandi bwishi cyane. Abarundi benshi bafise mentalité pauvre, bashaka kuryoherwa cyane kandi batarakora. Bajya vyinshi cyane kurusha ivyo binjije, batakaza umwanya munini cyane mu bitabinjiriza. Kandi burya benshi barakenye patriotisme muri bo, na cyane cyane abakiri bato. Bo burazi baba bumva ko boja kuba no gukorera ahandi hantu atari mu Burundi. Itandukaniro rikomeye riri hagati y'abazungu n'abarundi nuko abarundi baja mu bintu canke bakaja ahantu atamakuru babifiseko, ariko abazungu bo baza ini wacu bahafise amakuru menshi cyane, baza bakenewe kandi bakaza bakurikira biwabo. Ariko kuri bene wacu b'abarundi siko bimeze na gato. Kindi kigaragaza mentalité pauvre nuko nkongahi wacu benshi hari mirimo n'ibikorwa kanaka bumva ko batokora. Nk'uburimyi n'ubworozi, ibyari ibintu bikwiye gushigwamo ingufu cyane n'abize ugira n'abato babarabireko. Nta muntu yovuga ko yabuze akazi, kuko ngo ngaha mu Burundi wacu hari cyari byinshi bibuze. Nk'ubibona nta kazi yobura cakiha. Natanguye kurima no korora kera, mfise ferme ubworozi bwa kijambere, inka nyinshi cyane. Ahenshi hadandazwa amata muri Triano ava mu nka zanje. Amaresitora yanje atekwamwo ibiva mu mirima yanje jewe nirimiye. Isi y'u Burundi iramera, kandi ayo n'amahirwe dusumvye ibihugu vyinshi cyane ku isi. Uti niki cyatumye nsaza mfise ubwenge cyane? None ngo ibanga nirihe? Ibanga sirindi, nakoresheje ingufu n'ubwenge kuva mu buto bwanje, kandi nagaburiye umubiri wanje bikwiriye gushikana n'ubu. Ku myaka irenga 90 y'amavuko, n'ubu ndacakurikirana ibikorwa uko bimeze. Ikiyago nicyohera twari ivyo cyane, mwakoze cyane kunyiyumvirako.